Yishano muri sense stricte n'ubumara. Tuvuze ubumara tuca twumva ubumara bw'ibintu bitandukanye. Uretse ko mashano aramoko menshi. Hambere hahise bavyita ngo ni gituntu. Nibaza ko abantu bakuriye ruguru maybe ivyo bintu barabizi. Twaravuze tuma ngo waraguha igituntu, ngo wamuhaye igituntu. Byatanguye rero ivyo bintu bita igituntu. Uno munsi vyarakuze rero bihavura bivamo ikindi kintu gikomeye cyane. Mu bisanzwe amashano nkuko twabivuze ibinyene byitwa uburozi uno munsi abarundi bamenyereye guhana no gutanga bibangamiye amagara y'abantu. Namye ndimvira nkoresheje ubwenge Imana yampaye ncasanga birashobora kuba biri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere burashobora kuba ari uburozi abantu bahana, ubwo n'uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri burashobora kuba ari ibintu twihereza twebwe ubwacu. Yes, bakunzi ba Kejomeje, bakunzi b'ibintu bivyiza gusa, bakunzi mukunda ibintu bitagase. Uno munsi nabazanye ku kibanza kinini, ndibaza murakibona. Iki kibanza abantu b'Imana kiri ku isoko. Ndabwiye kwa Kejomeje igerageza ku promoting ibintu bizima, ikagerageza kwerekana ibintu bizima. Niyo mpamvu nuno munsi nabazanye iki kibanza kiri ku isoko. Iki kibanza gikeneye amafaranga, gikeneye umuntu acubakamo, ariko amafaranga imbere yo kaboneka reka ndaguhe na adresse ya nyayo. Ni kuri Africaine mu Nyabugete, ahantu harakayaga hameze neza, si ahantu uzoryama ukumva ubushuhe gusa nibwo bugusanga mu nzo. Si ivyo gusa, iyi parcelle ihagaze muri are zine gusa. Kuri ubwo umaze kuzana umufungo wawe ukibona nimero ngaho hamugahamagara bakakwiteramwo parcelle. Nuko Kejomeje umenye yuko yamamaza ibintu bizima, nabandi mushaka kwamamaza muze hano mwamamaze. Karibu murahawe ikaze kuri Kejomeje. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye. Ni Kejomeje nkuko bisanzwe, tukaba turi kumwe na Munezero kuri micro. Kiganiro n'icakindi nyene ni African Fest, umunyafrika ubwa mbere. Uyu munsi dufise umushitsi adasanzwe aho agiye kubituganira kubijanye n'ikibano cuno munsi, ngabo kubijanye turi hagaze mu by'ubuvuzi uyu munsi. Reka duhe kaze kwa umushitsi wacu hamaza twidondore sindabarambire, reka tumuhe kaze. Murakoze kumpa kaze kuri Kejomeje. Ku mazina yanje ni Sengiyumva Auguste, niyo muzina nahawe n'abavyeyi agiye navukanye n'inkurikiye. Sanzwe ndumuvuzi kama nkuko nari nabivuze mu kiganiro twakoze ubuheruka. Nibaza ko atabyinshi norenza ko murakoze. Murakoze cyane Auguste. Uratubwiye ko usanzwe uri umuvuzi kama. Uyu munsi twadufise ikibazo gihanze abarundi benshi. Hari ikibazo vraiment nova ko ari ikibazo biva n'ukuntu batagira agaciro. Tubona ko ngo biri munsi ni gitoyi. Ni ikibazo cy'abantu bahabwa amashano. Cyo ni ikibazo gifise uburemere burebure mu kibano, ko tugiye kurama mu kibano tugusanga abantu benshi ni buri babaye bake batatu kw'icumi ngaha mu kibani wacu barahabwa amashano. Mbega ishano ni ingwara nyabaki? Inchano ni iki? Haratuye ko bajya mu njya n'abaheruka mu muyaga. Mbega ishano ni ingwara imeze gute? Ushaka dusigurira ishano muri usanga cyari ico? Bo murakoze ku kibazo mumbajije. Ishano muri sense stricte n'ubumara. Tuvuze ubumara tuca twumva ubumara bw'ibintu bitandukanye. Uretse ko mashano aramoko menshi kandi ashobora kuva no ku bintu byinshi. Kenshi iyo uvuze ishano d'ordre scientifique twumva ivyo bita toxine. Toxine nazo ziramoka atatu. Haro toxine zikomoka mu byo dufungura, hakaba toxine turonka bivuye mu miyaga mu bintu duhemutse, hakaba kandi na toxine dukura mu byo tunyoye. Canke ibindi navyo bigakomoka mu buryo umubiri utashoboye guhingura neza ifungurwa hama gutyo umubiri ugasohora imyanda yayo. No kuvuga ni vyakomotse kuri alimentation. Donc izo toxine rero ko ziramoka atatu zose ziba zifise ubushobozi bwo kononera amagara y'umuntu canke kugira impinduka ku buzima bw'umuntu. Ibi rero byino munsi biharawe, twavuga ngo ni ibintu biharawe, ni uburozi. Donc n'uburozi. Aho hambere hahise bavyita ngo ni gituntu. Nibaza ko abantu bakuriye ruguru maybe ivyo bintu barabizi. Twaravuze tuma ngo waraguha igituntu, ngo wamuhaye igituntu. Byatanguye rero ivyo bintu bita igituntu. Uno munsi vyarakuze rero bihavura bivamo ikindi kintu gikomeye cyane. Mu bisanzwe
amashano nkuko twabivuze ibi nyene byitwa uburozi uno munsi abarundi bamenyereye guhana no gutanga bibangamiye amagara y'abantu. Namye ndimvira nkoresheje ubwenge Imana yampaye ncasanga birashobora kuba biri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere burashobora kuba ari uburozi abantu bahana, ubwo n'uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri burashobora kuba ari ibintu twihereza twebwe ubwacu, ibyo twafunguye cyangwa ibyo twanyoye. Mu byo twafunguye, mu byo twanyoye, ibi bintu kukuntu ubona isi ibandanye ihindagurika ugasanga ari amamodoka kurikana ngaho I Bujumbura niho hantu hambere ukurikiranye ahandi bamaze gutera imbere nta modoka zifumba ivyotsi zigikoreshwa. Mugabo uzosanga amabisi twinjiramo no munsi ziba zaraboze, ziba zisigaye zisora ivyotsi kandi bigaca biba mu gisagara twese tuba turimo. Ivyo rero birashobora kugira ingaruka ku magara yacu. Ikindi kandi kigira kabiri, urabona uburyo Uburundi butunganijwe, igisagara cyacu gitunganijwe, ntituragera ku rwego ruteye imbere cyane rwo gusukura igisagara ku buryo ibintu byose bibi bishobora kuba biri ahatuzengurutse vyogirira nabo magara y'abantu ngo bikugweho. Siko ivyo byose rero ugerageje kubiraba ugacura ari uburyo abarundi bihereza umurundi no kumubwira ngo gicamwa ukaravye usanga umenga ntibikunda, nukura mugora umenga uri kuramugora. Ikindi kandi kigira kabiri, isi yarahindutse no munsi dusigaye tubayeho tujya ifumbire ziba zarahinguwe, mvanganda usanga ziba zarahinguwe, abantu ntibaramenya guhingura ubwabo ifumbire yiwabo ya Kirundi. Uyu munsi afite ifumbire ikorerwa mu Burundi, ego ni ifumbire ikomoka mu Burundi ariko ni mvanganda. Iri transforme kuva mu bintu bisanzwe ari naturel bavanze n'ibintu bisanzwe biri chimique. Iyo rero ushobora gucifata a 100% ko ari naturel. Ntari gushire mu njamo ryawe ifungwa dufungura bitabizwa ifumbire mvanganda. Mbega ijya fumbire bakoresha ashaka gutuma igiterwa tuza gufungura kiza gifise ubumara? Sometime we, sometime no. Gute? Ndabivuze uko kubera yuko ni etide itegerezwa kwigwa n'abajije amagara y'abantu, hanyuma bakaturabira neza ko ifungurwa zacu dufungura zakoresheje ajya ma OGM, izi engrais chimiques ziba zagize ko zishobora kugira impact. Mugabo je mu byo nize culture biologique na culture iyindi sanzwe moderne biratandukanye cyane, kuko culture biologique ni culture iba yaremwe ahantu kumbure hatigeze haja angeri mu myaka 2 isizwe inyuma, cyangwa ivyo bagiye barategera aho hantu hatigeze hajaho izo angeri z'ikizungu kumbure baba barakoresheje amase y'inka, barakoresheje ibindi n'ibindi. Ivyo biba bisanzwe bifize kuko biba byagaburiwe na azote naturel, no kuvuga ijya imisi igaburira ivyo bintu igacituma ikiya kintu gikura. No kuvuga ibi rero naturel, ibintu byose biba biri aho hazengurutse biba ari ibintu byose biri naturel. Bisigure ngo gute, nimba aho hantu hasanzwe hariho ivyunyunyu runaka, ivyo vyunyunyu runaka nivyo biheza bigafasha ca giterwa kugira ngo ishobore gukura, hama ico giterwa kize kuza gifise vya vyunyunyu. Mugabo mu gihe ushizemwe engrais chimique, no kuvuga biraheza ijya engrais chimique ikabifasha kugira ngo bishobore gukura gutyo kigakura cihuse kandi kikaba gifisemwe ibikigize bikomoka no kuvyo caronse, kuko igiterwa gikurana ivyo caronse, ntigikurana ivyo cimviriye. No, ivyo gisanze aho hantu ivyo bigira. Rero mu gihe rero umaze gushiramo ya engrais urumva yuko imikurire ya ca kintu iza kuza ivangavanze n'ibindi bintu. Aho rero gusa byari bikeneye, aho rero urumva nivyo ntibihagije. No kuvuga ca giterwa ca kindi nyene twaremye muri bwa buryo kirafise n'uburyo kibikwa. Uno munsi Uburundi bugeze kuri etape yuko abarimyi barima ibintu bigashirwa mu kigega ikabikwa igihiga cy'igihugu, hanyuma gwanashaka n'abarundi nabo ubwabo umurundi atabizanye mu kigega urumva abafise uburyo bwiwe ashobora kubika. Aha duca tuza kumva amateretere, tuza kumva n'ubundi buryo bushobora gukoreshwa mu kugira ngo bubikwe ifungurwa. Ugaca usanga rero ikintu kumbure umurundi yakibitse twe ntavyo tuzi, uburyo yakibitsemo ntavyo tuzi, hama gitwaye ku isoko cyari gifise uburyo gishobora kurongwa kugira ngo kibe gisukuye neza atamara gifise. Kwera je nikeneye ivyo sinza nkeneye kubimenya, shika ndongo uko nshoboye uko mpambije ntakoresheje ubuhinga bwize bwo gusukura ico kintu, gutyo ugaca uvyihereza. Hari uburyo bwinshi bwo kubika ibintu, hari ibintu twama ngo ashama ikirorina n'ibindi bintu ivyo n'ibindi tuzi umurundi wari wese ukuntu abika, kuko nibaza yuko abarundi bose batigishije uburyo bwiza bwo gushobora kubikwa. Ivyo nibaza yuko tutaragira kuri urwo rwego igihugu ku buryo kicisha buryo buri murimyi wari wese hariya ashobora kumenya ukuntu yibikira umwimbo. Ivyo rero ntibiza gutandukanya rero cyane n'uburyo ibiterwa byacu bipompwamo.
ijya miti bapoma kugira ngo igiterwa nticyononekare nikigware n'ibindi turiya dukoko navyo birashobora kuba bifise impact ku giterwa gutyo umurundi agaceza kwihereza ca giterwa gisanzwe kiriko bwa buryo bwose yumva categuwe ntavyo tuzi twebwe hama waza kucihereza mu mubiri kikaza kugira transformation absorption ikasha igenda nabi ibwo bumara rero bugiye burinjira mu buzima bw'umuntu buraheza nabwo bukaza kuvamwo ryashano ubwo ni uburyo bwa mbere ubundi buryo bugira kabiri n'uburyo bwo kurogana nukuvuga tutahure neza ku Burundi ni igihugu gisanzwe kiri muri region tropicale tuvuze muri region tropicale muri kamere ya kahise y'u Burundi cyangwa kamere ya kahise y'ibi bihugu byacu muri region tropicale bari basanzwe bafise umugenzi wo kwihora mu gihe umuntu yagiriwe nabi inzira nyambere bakoresha wari uburyo bwo kugenza gute kurogana nico gituma twebwe twavutse muri zanonanti twakuze twumva hariho ivyo bintu by'ibituntu yego n'abantu baruguru ndazi ko ivyo bintu biraharawe barakubwira ngo umwana wawe ngo ntuve kumakana akangwa ratanga igituntu bisigura ngo ico gituntu ni ikintu cyahoze gihererekanwa kuva mu bisekuru vya kera gutyo twakuze twumva ngo baraterekera ivyo vy'imiterekero yose bwari uburyo bwo kurogana kugira ngo umuntu ashobore kumenya uburyo yirinda umwasi cyangwa umugizi wa nabi cyangwa umuntu bankanye donke amugiriye nabi kugiye ace yihora donke ivyo bica biza kwinjira muri kahise y'u Burundi gutyo tugaca tubaho usanga kurogana ari vyacu ya rero ubwo n'uburyo bugira kabiri rero ubwo buryo bugira kabiri rero bw'uburozi nabwo buramoko urumva twagiye mu buryo scientifique tugiye mu buryo ubu tugatugiye rero mu buryo bwa naturel traditionnel bw'iwacu bwa kamere dusanzwe dukoresha kugira ngo kumbure twikingire canke tugirire nabi abansi tuko turumvikana ubu rero bw'uburyo bw'uburozi hariho uburyo bw'isumu ziramoko angahe atatu baca bakubwira ngo iri shano riraziritse iri ntiriziritse iyi n'impekuzi canke n'ingovyi canke n'ingeyo buze ibintu mengo bine ya ishano riziritse iritaziritse ingovyi ingeyo ibintu bine navuze ivyo bintu bine kubera iya mpamvu ishano ubwa mbere hariho itaziritse hariho niriziritse hariho rero n'iryo bita ingovyi canke ingeyo hari n'impekuzi bavuze ariyo n'impekuzi ivyo ni izina rimwe gitwa donc ni ikintu kimwe citwa mu buryo butandukanye bivaye n'umuntu wese ahantu ari uretse ko hariho n'abandi batubuzi aca gushiriramwo na jondama canke twovuga ngo ni mu kirundi cyumvikana bijya bahabagabo bavuga ngo ni iki ni jondama jensanzo zindi bavuga ngo imiti bahabagabo ngo yaramuziritse aramade makuru kuvuga abantu hariho n'abatubuzi raca gufatira ngo na jondama nyereka mu bwonko bw'ishano ariko ibi bintu byose biri detail rero aya moko rero y'amashano wanashaka n'igituntu kuko igituntu kiri très différent n'ibi bintu byose yego igituntu kiri très différent ego nivyo ni umugabane w'ibintu rusanga bakorera igituntu bakoresha kera bagize ameliore cyara ya ameliore bakivana mu ibindi bintu nikubera ko igituntu cyo twari dusanzwe tuzi ko ari kintu umuntu agukoraho agusiga agukozeko arico gituma no munsi wumva amashana acakubwira ngo ni isigano ngo ni iryano ngo ryaje mu muyaga uko oro isigano kiba ari igituntu iryano ni sumu siko hanyuma irirunga mu murozi mu muyaga n'uburozi busanzwe gute ni gute umuntu ashaka kurunka ikintu umuyaga bigaca mu bandi ntibafate ko mu kirenga hafi twese turatugiye turagehemamo abandi ntibafate kiyaza gushikira nakabakivugiye mu bisanzwe je sinize uburozi sinize kuroga pe siko nabonye imenga sinishuri yanje sinidire nta niswingi y'ivyo bintu je nigira nyimvamwo mugabo inkoresheje ivyo numva d'après les ondes kubera ko je ndi umwe mu bavuzi kama bari mu gihugu bemewe n'igihugu sigure ngo abo tuba turi kumwe turi muri mu ma association ariko mine donc ni hari nk'abavuzi kama bakoresha imiti bakoresha kuvura gusa hari n'abandi abantu bakoresha ubupfumu bakoresha n'ibindi urumva iyo tugize tukaronka uwo munsi wa 30 août tukicara hamwe turaganira mu munsi tukinterchange ivyumviro kuntu bavyumva rero uburyo bashobora kugenza ko nko bavuze bati nkene Moise baratongesera bakoreye ku mazina y'umuvyeyi wiwe mama wiwe hamwe n'izina ry'uwo muntu hama bagaca bakora ivyo bintu vyabo bagatongeserera kwa ayo mazina kujya bikagenda direct byinjira muri kanaka impamvu bakoresha izina ry'umuvyeyi mama ni kubera yuko umugabo arashobora kuba atari so wawe mugabo mama akaba ari nyoko wawe
ibi bintu nibaza ko abarundi turabizi turabizi kubera kugira ngo umwana se w'umwana amenywa na nyina bashobora gusanga se wawe nyoko wawe yagusaranze kwa Toma wewe ukavukira kwa Gaspar ugakuruzi ngo ndi wa Gaspar kumbe ari uwo kwanze uro kwa Toma ivyo birabaho antiregiyeme ivyo ntikeneye kubijamo rero kubera nyina wiwe bazi neza ko ari we yamuvyaye basanga ibintu vyinshi yamwonkeje byose ivyo bibiri siri baca bacisha kuri iryo zina gutyo bikagenda ni ivyo nogerageza gusigura murakoze cyane